Kwa tujya duhera mwaronse ejo nyene mukaca mufata ukuntu nakuta umva ndakubwiye uretse ko n'umukene nyina aramwana udafise amahera zamurarika gukurikira abantu bro nimba no munsi ntafise ejo nzo bafise si gusa wibuke gusa kuri umujyamo umva ndakubwire uravyiwe ko ufise amahera utikuwe mbe mperuka ifana yawe ryari we nawe turatandukanye oya nyishura noma nuko nyene muri no misi uzinyene umuntu aba yakubititse oya si no musi gusa kuva na kare hose we ntiwikura sinikura urumva ni nkuru za kunkura berize yaguhebeye iki none ivy'abademu navyo bizanira wewe kugira wikura amahera yawe ni maka ndinde kwambara ijipo wewe ndakumenyereye kimwe nikura genda uyambare hamace ndaba yuko noce ndayagura ukura uburufa nk'ubwo uri vyabintu ukunda indiragara abantu bihanda kuri isaha agenda shima ndabona isaha nufashe nawe ntawuberekeze umperekeze aya wapi kabisa ngiha hafi nyene ega naho uba ngaho hafi nyene nta kibazo umuntu yoguhegeza naco bitwara kandi ndabona n'akayashu kagutotse bajuriru akayashu nyene kaje we ntubona ubushuhe ntabwo ngumva ega ubushuhe nyene ngaha nyene butegerezwa kuhaba muga nk'ubu yaba wari ufise nyene nk'akanya tukigira nyene nko ku kiyaga kuko ubu niho hatanye nyene harakabeho nyene keza none nk'ubu ku kiyaga umuntu yabagiye gukora yiki erega ubushuhe nta na hamwe butaje oya ku kiyaga nyene harakayaga nyene kameze neza gato kandi nka je nk'ubu nyene ndafise umwanya umunsi nta mwanya afise ubundi munsi nkajya wansi yuko ndaguherekeza wansi yuko tujya no ku kiyaga basi funtuma akanimero kawe basi dufume tuza turayaga nyene kuko kenshi namunda kubona wigunze umengo nta bagenzi ufise gusa nyene twiza turiyegera nyene kando nyene nomero ze ndashobora kuzikura kandi wowe ariko abagenzi bo bagenda bafise ahubwo biravana n'umwanya wamumbonera urabafise urabafise oya je kubisanzwe rero nshaka kuba nyene umugenzi nyene wa hafi nyene urabona nk'isi te ntawe umenyereye urashobora no kwinyereka nyene utundi tuyira nyene rega na jengana naho ndamenyeye ariko gusa urabona ndiko ndacererwa ariko bazoca tuvugana ubundi munsi ko naguhaye nimeza nawe ntayo bro rekare yewe y'amashini wawe niyo trose ndakubwiye ega namubonye nawe ngire yagiye hajya ingidi nande bro mbe igira kwanza yagenze gute oya je urati ko ndamutananirwa nyine none wibaza yuko ushaka kumbwira ko yakwemereye bro naje nzi yuko weka ukagusa nime yazimpaye hama ikindi umutinzo kiganda wikorera gisepe bro kugira tuje kuraba yaturi nyene hewe umugabo none video dikutaraje yagwaruciye sindabikubwira wowe ubu ndakubikora hari bro ejo twari kumwe ujya mu dada ahubwo reka none umunsi ku mugoroba tuza kuba turi kumwe burya nturarinda kwe nimba ufise imiti yayo
Angeli yona cyesha kanyihage n'ukuri. Peti turi uracyari umwana. Oya ubuze. Peti yangu rindira gato. Meze neza? Kumbona uri kurihutira kujya hehe? Ndatashe muhe. Ntawe wo guherekeza? Nerekeza? Ndashitse ntibisaba ko nerekeza. Mbega naho bari ngaho nyene naherekeza ntari? Nashitse mu? Oya nashaka kuguherekeza nyene kuko nashaka nyene mbe umenye niyo wawe nyene urabona hari igihe usanga nyene turi nk'ababanyi kuko urabona abantu barakinira nyene. Ashududu undi munsi kuko hari umuntu ugiye kuraba muhira ndakasha shaka undi basi nabo basi kumenyeka ko wansi basi kunda guherekeza. Igikoresho narega nimero nyene umuntu ashaka kuzikina nyene akunda nyene satani tukatatera blague ducaka nyene kidogo niko wamubona ngaha n'urinda kubwira nimero nziza. Oya guserega nimero sister rega kuyaga n'umuntu kuri phone sitakimenya ko wenda yuko mubona. Ariko na carte simu irimo si wanje. Nawe carte simu si wawe. Nawe ngaho urasarishije ndaki. Gusa je no fuma basi ndakugura carte simu basi kugira tuze turacapa nyene. Ngurira carte simu. Kandi na telefone atari gwanje. Sister we nawe twirinda none gute utunga telefone atari wawe kandi ukagenda. Si gwanje. Si wawe? Yabibaye na ngombwa. Kubera nyene nabo nshaka nyene tuze turacapa telefone n'ubu. Ni vyiza yo tunzania carte simu na phone. Okay, basi nta bibi kindi gihe. Zibura nyine tuyagimane twisanzure. Hano ngambi barawa twagene nahanze neze fresh. Kese nje kugenda tembera. Nimba ushaka ko tuyaga karibu uzaze muhira. Noza nyene muhira nyene tukayaga nyene twisanzure. Ndabona ko natangase nyene kuri kubona nako gashinye nyene ka fresh. Ahajye ukibale tudasubira. Sawa. Omi. Mugabo urivyo ufise nzigo n'ukuri. Oya bruje ntanzigo. Oya ivyo sivyo. Wenda nakubwiye je nkeneye ko gutera imituma hajyanye. Peti yangu uracyari umupeti ujya urabona n'umudada nyene yemera nyene urabona namuravye mu mishatsi kabana nze n'ubwo nujye muri kuvuga na peti yangu. Ega namuhunga bamu. Peti bawi hagaciro basi kaho basi ndiye. Ujya mudada peti yangu jewe jo ni mapi none uzi iby'iwanje jewe nta swat. Maso arakagase kanasumba yaji aho ujya amusumba ingide omi ujya musumba ingide mu mu maso arasesu ujya muri kumwaje makumukandiki sinakugiye kuba yaje mu baraba Nta birebi yandamukije gusa. Ndamukanya gusa. N'ikindi gihe asubira itunga gusange mu nasiryo. Aho cyo ndiye. Kuje wibuka nibi. Kare. Urazi ukuntu nduhije kugira ndagushikiye. Ati biti no. Hama none
je narindiriye nyene yuko ubwira nyene. Urazi ko ntigera ntuyagira mu barabara. Uriko uragenda home. Yego. None ubona gute nshike none kugira tuyagire igana nshaka nyine kuyagana. Karibu. Tugende. Dindira ndaje gato. Shana ndiyemera kweli. No munsi ndani. Simba nakuzumuti. Nanyaruke. Ahoga. Shana kweli. Simba nakuzikuru. None uba ngaha? Jemba ngaha ni kwa garafre. Ntabyo narenze kare. Mugikondera abandi namukeneye nje nyene kuramuka nyene bisanzwe kubera ndo mubanyi nyene ngaho umubanyi cyishimye umuntu amuzi Uyu numwe nakubwira akunze kuntegera. Unuye Yego. Bizarusha musoro kugenda guhisomo urumva nindi umunsi ntuzusubire ngenda kwihanire nungenda guhane ndagukubite urumva nindi umunsi ntutazosubira kandi kiri naco nje ngenda ndakwitwara n'ubasha abyumvise madame ubaya ngaho ngenda erika ikimbwana amujiraje mutamane mu amujiraje setano amujiraje hon Action. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!